mona izera imana mona birashobora gukunda urabona yuko je ndi bwa bukobwa wari mona unyemereye usigurira ibintu vy'Imana gutyo wowe wabaye pastor kuva ryari mona unyemereye mona no gusenga tugusavye ayo mona n'ubu mushavuza jewe we nturi n'urubuto wewe mushavuza nturi n'urubuto uri giti cumiye kwibarabara abanyabyaha bagica ko bakiraba yagiye na famiye yiwe yose kugira sinje kubibwira madame wiwe yamburotse ku manimero yiwe yose mona yanyirukanye no muri ya nzu yampayemo nta shwa mfise ntegerezwa kwavota Allô? Oui. Ecco. Wapi kandi umanda bikubwira iminsi yose ko sinshaka umunsi nzokumva ameze neza kugira nsohoke nzoze. Arrête de t'inquiéter pour moi, ça va. Ok. Mbwa sinshaka vraiment. Kandi nakubariye nije nzokwirondera nashaka kuza. S'il te plaît, donnez-moi du temps. Mumpe umwanya sinshaka ndabikeneye kuba ndi jenyene. Sawa. Kuryoherwa. niki mona niki yagumurira mbwira niki vuga ni byiza ajya kuvuga ibintu birakuvamo ntibijyanye ne canke ndatsa Deka, ndagusavye deka. niki mbwira numve niba ari ico nogufasha ndagufasha Aje ushaka kuvuga ndagusavye. niba umaze imisi utraversa canke hari ibintu Kandi tu fais semblant ça. À un moment, ça m'énerve même. Gumutsa kubaza ibintu uzi. mona ndakubwire mona hajya mona imana n'inyuma ya zero hajya wari wibaza ko imana itokora hajya niho nyene ibirindiriye hajyanye mona umeze nk'urubuto sinzi kubona urubuto kugira rutange ibiti
sinzi kuri kurantegera neza hajya urubuto bisaba yuko ruturika rugatanga igiti rubanza guturika kwanza sivyo Mona umeze nk'urubuto Mona Imana iko yagucisha bagita ishure ry'Imana Mona surpassa ibintu urimo Mona izera Imana Mona birashobora gukunda urabona yuko je ndi bwa bukobwa uri Mona unyemereye usigurira ibintu vy'Imana gutyo wowe wabaye pastor kuva ryari Mona unyemereye Mona no gusenga usavye ayo Mona nuko mushavuza jewe we nturi n'urubuto wewe mushavuza nturi n'urubuto uri giti cumiye kwibarabara abanyabyaha bagica ko bakiraba ushaka iki ndaguha amahera ushaka iki wamujyanye yazanye amazi mami kandi numva Mona nyumvirizamo Imana niyo solution yonyene ihari Votre minico daddy sharp umeze gute mona umeze gute il est toujours kugenya ndamusabye naramusengere yanse Mona twengera abahita basi shusho ndakubwiza ukuri Imana yagukunda sivyo ngomana ndakubwira ikintu Mona ndagusengere basi ndagusengere basi unaanza nawe mambo ya gusenga sio ndusenge mu eglise Ivana Grafri tuheshimiane basi umva sasa leo umva tuvugana ikintu rero nk'abantu bazima sivyo uragapara turabana sivyo nimba tubana bisiga ko turi famille voilà nimba turi famille dutegerezwa kwitanaho unyiteho ndakwiteho twiteho frère wacu twiteho sivyo daddy hapa kuko sinibaza yuko hozundi muntu wo hanze kutwitaho twebwe tuanze kwitanaho sivyo rero sasa ego turatahura peut-être période iri kwacamo ziragoye cyane cyane ndamusigure ariko papa yuko ubuko urazi yuko ukuntu umuntu ivyo wishiramo n'umubiri ucumera uko nyene mugwe kintu ashobora no kucikuramo usi ukagicikura mu manuka cuvuga nyizi stress nuko no kuzikibaza ku buzima bwawe kuvuga stress warumbuza amahoro giye ukazita man ukanhaguruka ukagenda kuguciringa man ugaciringa apana gwa stress kibanza sino umunsi wose gusanga waguye hariya kubera stress zawe twisho umuntu tujye mu mpimba ngubiki n'ibiki kandi twumvikana s'il te plaît si on est une famille ok je vais te donner 3 ou 4 cartes wendo daddy petit t'es mon VP daddy one was sharp tu vois daddy voilà maman te passer ma carte naza kuyagura kuri WhatsApp apana kumwa kila siku uko mnyonge hadi lini Mona utatuma na sisi tunapata pressure sasa muraryoherwa ubuzima ni buto ndagwa carte zanje ndibaza kandi uze kuzichunga hamaze carte zanje uze gukora icyo ushaka cyose ugende muri shopping Mona ushope impuzu ugende ufata abajama bawe désolé ngavuge ishura ma message basita non toujours le même audio audio missios audio Mona wachumbizi audio bro Mona byikuremo Mona sivyo umviriza shusho umviriza Mona ndagusigurira ubuzima ngene bumeze umviriza Mona arabamo kuva batwirukanye mu ijyanzo Alvin yataja mwajya madiri yewe tubaho gute tubayeho ubungera uri muri etage wewe kwiyumvira we kuduga escalier utashi wawe Dio ntaba daddy sharp Mona jengeze kuri degree ndagenda ahantu bimuga bimbonye bica bikira amadayimoni yafashe ibiragi aravuga ati we ntitugushaka
odi ndakwatikiye hinduka sohoka ja mu bantu reka stress nibaza ko ari kubera umenyereye kuturabesha tellement que nibaza ko realite yagusize mu buzima ufite parce que sinibaza ko urabura umuntu mu buzima tabyo nibaza kuko nakurunda kumwombarira yuko jewe shobora kubura umugenzi wanje yiyahuye kubera yabuze umuntu amwipola ari mu ngorane naciyemwo jewe nkaba nzi neza ko naziciyemwo ntazishobora kuzirengera kubera bamfashije yaratwaye inda ko nayitwaye iyo baramwirukana na muri yacu irevuge ndashobora kwiha excuse ya twari mu ngorane natwe bari batwirukanye tuwe tuzi iyo tuba mugabo non c'était pas une raison batwirukaniye hamwe et elle avait des problèmes plus grands que les miens donc arrête de vouloir tout le temps ushaka kunyumvisha ibintu bizohera bihetse mugabo ntibirahera kandi mumve mu matwi ndagusabye umve mu matwi please urase kunyumviriza rero odimva mu matwi